Shalom shalom, nonye kubaramutsa mwese mu izina rya Kristo. Mbahaye kaze mukurikirana kino kiganiro gica kuri Holy Canal TV. None ngo haye kaze gitondo dusangira amajambo y'Imana. Ndazi nakekeranya kwa uri uguwe neza. Ndazi ko wabonye ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Ndazi ko Imana yakukoreye ibirenga kimwe vyotuma ushima Imana. Iki gitondo Imana kiri ku majambo ku mutima wanje avuga kubaha Imana. Kugira ubuzima bwubaha Imana. Abantu benshi bubahisha Imana kanwa kabo, ariko ivyo bakora bikayihakana. Ariko Imana yashize ku mutima amajambo ngo kugira ubuzima bwubaha Imana. Ndakwipfurije kubana natwe muri kino kiganiro. Twifashisha amajambo y'Imana aboneka mu vyakozwe n'intumwa ibice 10 ku murongo wa 34. Tuyasome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Petero avuga ubutumwa kwa Korneliyo bahabwa mpemu yera. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Tuvuge ngo amen. Niho nkimenya ko Imana yacu itarobanura ku butoni. Aha, ngo umuntu wese yubaha Imana agakora ivyo kugororoka iramwemera. Niri jambo nipfuza kuganira nawe. Kugira ubuzima bwubaha Imana, ubuzima bwawe, umubiri wawe ukawubahisha Imana, ivyiyumviro vyawe ukavyubahisha Imana, ibikugize bikubaha Imana, urugo rwawe rukubaha Imana, abana bawe bakubaha Imana, umuryango wawe ukubaha Imana. Niho nkimenya ko Imana yacu itarobanura ku butoni. Aya majambo Petero yayavuze azi ko Imana itemera abanyamahanga. Uyu muntu w'Imana yitwa Korneliyo yari umunyamahanga, ntabwo yari mu Bisirayeli, ntiyari umuyuda, ntiyari umuheburayo, yari umunyamahanga. Yibaza ko itamwemera, ariko atangazwa nuko Imana imutumye kwa Korneliyo. Korneliyo bivuga ngo yagira ubuntu bwinshi, yari umuntu w'imbabazi, yari umuntu agira impuhwe. Korneliyo maze ngo asenga Imana, asenze Imana, Imana igendera umuntu w'Imana yitwa Petero aja kwa Korneliyo. Biravuga ngo akivuga ubutumwa bwiza, biravuga ngo abantu barizera, bumva ubutumwa bwiza, ngo batangura kuvuga indimi zitamenyekana. Ashira kiri jambo aravuga ngo niho nkimenya ko umuntu wese yubaha Imana imwemera. Nagira ngo bwire nshuti mukundwa, ikibazo nuko abantu tugomba ko bemegwa kandi batubaha Imana. Gira ubugingo bwubaha Imana, ubahisha Imana ibikorwa vyawe, ubahisha Imana akazi ukora ka buri munsi, ubahisha Imana ico gihugu urimwo. Imana ntibure ishimwe kandi uhari. Naho bari muri Amerika, ubahisha Imana ubugingo bwawe. Ushaka uri muri Europe, ubahisha Imana ubugingo bwawe. Gira gutinya Imana kuba muri wewe. Ibi birivuga ngo vyose turavyemerewe. Aha, ariko si vyose bitugirira ikimazi. Wa mukobwa, ubahisha Imana ubugingo bwawe. Naco wemerera abantu bose kugukanda, kuko wowe nturi mihwi, nturi n'amavoka, uruwacungujwe amaraso y'igiciro kinini. Ni ngombwa ko wubahisha Imana ubugingo bwawe ahuri. Bashaduraka, Bameshake na Babudunego bubahishije Imana ubugingo bwabo i Babuloni. Nawe wo kubahisha Imana mu Bufaransa, wo kubahisha Imana muri Canada, wo kubahisha Imana mu Burundi, wo kubahisha Imana muri Afrika. Bakahesha umve abantu bakizera babonye ukumeze no kuteye. Ni vyiza kugira ubuzima bwubaha Imana. Wa musore we, ubahisha Imana ubugingo bwawe. Naco wihebura, si vyose bakira. Muri iyi minsi dufise abasore bariko baripfakaza bakiri bato, barihebuye, bariko barongora abakobwa bafise imyaka ibarenze. Ugasanga umwana w'umuhungu w'imyaka 30 ariko arongora umukobwa w'imyaka 45.
abandi ugasanga uhahamiye itunga, ntabwo ari urukundo ariko ni itunga. Ubwawe umenga warananiwe n'ubuzima. Ndagufitiye amakuru meza, nubaha Imana ukubahisha Imana ubugingo bwawe, umviriza, Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Dufise abakobwa bakunda ibintu badakunda umuntu, nico gituma bariko baja kuri ba sekuru wabo, bariko batwagwa n'abasumba ba se wabo. Nagira nkubwira ngo abantu bubasha Imana bakubahisha Imana ubugingo bwawe, Imana icambere ibaha n'agaciro. Haleluya! Imana iha agaciro abantu bafashe umuhigo wo kuyubaha. Niwubahisha Imana ubugingo bwawe, izokwemeza mu mahanga, izokwemeza mu muryango, izokwemeza mu gihugu, izokwemeza mu ishengero. Niwagira umuhigo wo kubahisha Imana ubugingo bwawe, niho nkimenya ko umuntu wese yubaha Imana, Imana iragirane iramwemera. Mbega urifuza kwemerwa n'Imana? Mbega vy'ukuri urifuza kwemerwa n'Imana? Ubaha Imana, gira ubuzima bwubasha Imana, gira ubuzima naco twagwa n'ibihe. Nagira ngo menyesha nshuti mukundwa, muvandimwe uri kuranyumviriza aka kanya, nagira nkubwire ngo naco urondera guhabwa agaciro n'ibintu. Oya, kuko ikintu cyose kigira agaciro kivanye naho cyavuye. Ubu twicaranye hano hari abantu bafise imiduga Yesu atogenderamwo, Yesu atobamwo, bivanye nuko izo miduga zabo zitagira agaciro. Wayikuye mu giturire, mu kuyihabwa warasambanye, ivyo nivyo guha agaciro. Ariko nagira ngo umenye hari amazu Yesu atokwinjiramwo, ariko nitwagira ubuzima bwubaha Imana, ivyacu tukuvyubahisha Imana, Imana izobibamwo, Imana izovyicaramwo, Imana ibiganzemwo. Haleluya! Imana iseruke. Gira umuhigo. Ahantu Koroneliyo yavuze amajambo akomeye, yaratangaye. Ariko Koroneli ubwo babona nk'umunyamahanga, ariko asanga muri we afise ibanga gira ibanga ryo kubaha Imana muri wewe. Gira ibanga nshuti mukundwa, ntacumeneshwa ibanga n'abakwegereye bari hafi, ariko gira ibanga ryo kubaha Imana. Ubaha Imana, jisho ry'Imana rirabona naho uri kure, abavyeyi batakubona, aho ishengero ryakubatije ritakubona, aho umwungere yakwigishije igice atakubona. Ijambo rirambye riri muri Zaburi 44 ku murongo wa 22. Gira ubuzima bwubaha Imana. Abana wavyaye wihakanye bazotonda imbere y'Imana, naho uvyita ibisanzwe, naho uri kuratibanga, uri kurenga ibigo n'ibindi. Nagira ngo umenyeshe ngo igihe kigiye kuza kandi igihe gikomeye. Nico gituma nkwinginga ugira ubuzima bwubaha Imana. Ubahisha Imana ubugingo bwawe, ubahisha Imana urugo rwawe, ubahisha Imana igikorwa uri kurakora. Wa musore we umaze iminsi uri kurayayata, ufise ubuzima bwo kuyayata, ndagufitiye amakuru meza. Hindukira ugira ubuzima bwubasha Imana. Wa mukobwa we gira ubuzima bwubasha Imana. Kugira ubuzima bwubaha Imana, kugira ubuzima butinya Imana. Erega abantu ntibagitinya Imana. Abantu batinya abapasitori, abantu batinya abapotre, abantu batinya ababishope. Abantu basigaye bubahuka bagakora ivyaha Imana ibona, bakinyegeza abantu. Ariko nagira ngo ubwire kino gitondo mugira ubuzima bwubaha Imana. Ni gute umuntu mu buzima yubahuka udakora ikintu, aho ikintu utokora abandi bakubona, ukacubaha ukagikora Imana ibona? Iki gitondo mva no kubwira ngo hindukira, gira ubuzima bwubasha Imana, ubahisha Imana imvugo yawe. Hari abantu mu kanwa bavuga ibishegu, bavuga ibiteye isoni. Nagira ngo ubwire wa mukobwa, wa mukenyezi uri kuranyumviriza, iyo umuntu ariko arakuganiriza ibintu bidahwanye no kwizera kwawe, akazana ikirere kibi c'amajambo mabi c'ibishegu, naco twenga kemera. Abo n'abadayimoni, kemeya izo ni mpwemu mbi. Gira ubuzima bwubaha Imana. Bivuga ngo niyo muvuga mube nk'abavugishwa n'Imana. Birakwiye ko tugira ubuzima
bwubaha Imana mu buzima bwacu. Ahantu Petero yatangaye, atangazwa na Koroneliyo. Inshuti mukundwa, natwe kino gitondo numva no kubwira ngo aho uherereye tangaza abantu. Baguhera kuri Maraya, berekane ko bivuyemo. Baguhera kuri bandi utera Gatarina, yerekana ko bivuyemo. Bazi kutagarura udasubiza, bazi ko mu buzima bwawe bwa misi yose atagiye na kimwe werekana ivyasigaye vyasagutse. Ariko nagira ngo mbwire, mu kazi ukora gira ubuzima bwubasha Imana. Yesu aguhezagire. Nagira ngo usengere Imana, nagira ninginga Imana, Imana igufata ukuboko. Mana mucunguzi wacu Yesu, turasenze kubw'ijambo ryawe mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndasengeye uyu muntu ariko arankurikirana, reka umuhe ubuzima bukubaha, reka kubahe mu mvugo, mu ntambuko, mu bikorwa vyiwe, mu vyiyumviro vyiwe, mu ma emosiyo yiwe, mw'izina rya Kristo. Mana reka gira ubuzima bukubaha, Mana uzobukoze. Ndasenze mfata ukuboko mw'izina rya Kristo uhoraho mushoboze kugira ubuzima bwahindutse, ubuzima bukubaha, Mana uzobukoze. Ndasengeye ababaswe n'ibintu runaka, abishwe babaye abaja b'ivyaha, turabasengeye Imana bagobotore mw'izina rya Yesu. Mana uzobukoze, ubatabare, uzobukoze Kristo. Ufasha abagabo n'abagore, abasore n'abigeme kugira ubuzima bwo kukubaha, uzobukoze. Tugira ubuzima bwo gutinya icaha nkuko vyabaye kuri Yosefu mw'izina rya Kristo. Natwe uyu munsi tuwe guhunga mw'izina rya Yesu, tuwe kunezererwa kubaho ubaye, tuwe kunezererwa kuba mu vyo waduhamagariye kubamwo. Mana uzobukoze. Ndagushimiye, urakoze kuduhaye guca bugufi, kuduhaye kubaha no gutinya mw'izina rya Kristo. Urakoze Mwami. Icyo gitondo ndasengera umuntu wese ucumugirira neza, umuhindure. Urakoze kuvyumvise mw'izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Yesu umwami wacu abaho umugisha. Shalom shalom.